Bakunzi ba Holy Canaan TV, ni umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Ndaririmbira Imana, ndatazira umwami wanje, ndashima mpwemuyera umufasha mwiza, ubutatubwera ndabukorera mu Mana imwe, turinda buri munsi, iturongora ko bukeye nuko bwije, kandi ihorana natwe. Ndagushimira mukunzi mwiza ko n'ubu uri kumwe natwe, kugira ngo dukoreshe iby'ubutwari. Shimagizwa kandi wubahwe muri byose na hose, mu izina ry'umwami wanje Yesu Kristo senze nizeye ko vyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo umuntu afise umutima ubabarira ahorana amahoro, agatoneshwa n'Imana. Haleluya. Umuntu agira umutima ubabarira, umuntu afise umutima ubabarira, nukuri ahimbara umutima w'Imana, kandi aratoneshwa hageze hose, kandi yamana amahoro. Kuko burya umuntu atababarira yamana intambara mu mutima, agira amahoro make. Ariko umuntu afise umutima ubabarira, nukuri ntagwirira uba mu mutima wiwe. Rero umuntu afise yamana amahoro abana n'Imana. Haleluya. Reka rero dusome ijambo ry'Imana mu Itanguriro. Turasoma igice ca 39, duhere ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 6. Yosefu bamumanukana muri Egiputa, maze Potifari umunyegiputa, umugendanyi wa Farawo, yaganza abacungera umutekano wiwe, amugura n'Abisirayeli bamumanukanayo. Uhoraho abana na Yosefu, bituma ibyo akora byose bija imbere. Aba mu rugo rwa shebuja umunyegiputa. Shebuja abona yuko Uhoraho ari kumwe nawe, kandi ko Uhoraho yatumye atera imbere mu byo akora byose. Yosefu atona kuri we, aba ingendanyi yiwe, maze amugira umukuru wo mu rugo rwiwe, amuzeza ibyo afise byose. Maze uhereye igihe yamugize umukuru wo mu rugo rwiwe, akamuzeza ibyo afise byose, Uhoraho acamuha umugisha urugo rw'uwo munyegiputa ku bwa Yosefu. Umugisha w'Uhoraho uba kuri ibyo afise byose byo mu rugo n'ibyo mu ndimiro. Ibyo mu rugo n'ibyo mu ndimiro. Akamuzeza ibyo afise byose. Uhoraho acamuha umugisha urugo rw'uwo munyegiputa ku bwa Yosefu. Umugisha w'Uhoraho uba kuri ku byo afise byose byo mu rugo n'ibyo mu ndimiro. Azeza Yosefu ibyo afise byose, ntiyagira ikindi yibaza atari ibyo ajya gusa. Kandi Yosefu yari mwiza w'umunyakaranga. Amen. Yosefu yaratoneshejwe n'Imana malgré intambara yahuye nazo. Igituma Imana yamutonesheje n'umutima yari afise. Muze musome igice cyose bavuga mu Yosefu. Nta hantu na hamwe Yosefu yigeze yidoga. Nta hantu na hamwe yigeze yidogera. Murazi ko yahuye n'ibigeragezo bikomeye, bene wabo bakamukorera ikibi, bakamugobo, bakamukurayo, bakamugurisha. Nta hantu na hamwe twigeze tubona Yosefu yidoga. Nta na hamwe. Nawe icyo Imana yamukoreye n'igiki? Yagumye imwuzuza igikundiro, imushira ko ubuntu bwayo. Icyo yakora ko cyose cyahabwa umugisha. Ushika naho na shebuja Potifari aho yari yagurishijwe, yabonye impinduka ibaye mu rugo rwe bwa Yosefu. Haleluya. Icyo nayo sebuja yakoze n'igiki? Yaguma mutuza, yaguma mutonesha. Haleluya. Ngo amuha kuganza ibintu byose byo mu rugo rwiwe. Kubera iki Yosefu yahawe ubwo butoni na sebuja? Ibanga nta handi riri bantu b'Imana. N'uyu mutima wo kubabarira, n'uyu mutima wo kutidoga, n'uyu mutima wo kumva ngo ibyo ndiko ndacamo vyose
ndazi ko ndi kumwe n'Imana nzobisohokamwe amahoro. Haleluya. Yosefu yari afise amahoro atemba, kandi uravye ibyo yaciyemwo ntivyari gutuma vraiment aba mu mahoro. Yari kuba yidoga, akidogera bene wabo, agakubita urutoka akavuga ati byari byose nanje umunsi Imana yongirira neza aba bantu nanje nzobihora. Akidogera Imana akavuga ati Imana wewe wambwiye amajambo ya naya none raba ibyo uri kurankorera. Yosefu yaravuga ati ico nzi ni kimwe. Haleluya. Ico nzi ni kimwe, hari icyo Imana yavuganye nanje. Bimutera gukomera, bimutera gushikama akavuga ngo icyo nzi neza nuko icyo Imana yavuze kizombako. Rero abantu b'Imana, kubera iki uyu munsi kwe duhusha umugisha wacu? Turahusha umugisha ntidutoneshwe kubera iki? Kubera ibibazo duhura navyo ni biradutirimutsa, tukava mu vyizegwa, tukavuga nabi, tukidoga, tukiheba, tukihebura. Rero Imana nayo ntikorana n'abantu bidoga, ntikorana n'abantu batika intege. Imana ikunda abanyenkomezi. Imana ikunda abantu no mu bigeragezo bayishima, no mu bigeragezo bategereza icyo bavuganye nayo. Haleluya. Yosefu arakomera kuko yakomejwe n'icyo yavuganye n'Imana. Haleluya. Yosefu ngo atoneshwa n'iki? Atoneshwa n'Imana. Kubwo kubera iki? Kubera yagumye yizigiye Imana, ntiyidoga na hamwe. Usomye iki gice cyose cya 39 ukagenda ukagenda ukaraba ku gice cya 41 na bene wabo yamaze kurotora indoto za Farawo, agashika ibwami, agashika mu masezerano yiwe. Ntiyigeze yiyumvira kwihora Inabuja, ko Inabuja yaramukoreye ikibi gikomeye. Murazi ko yamufungishije kandi atakosa na rimwe afise. Yosefu ntiyigeze agomba kumwihora. Oya, nta na hamwe tubona yidoga, nta na hamwe tubona avuga ati no nanje reka ndabasubirize mu nkoko. Ingene Potifari yamfungishije, ingene umugore we yankoreye ikibi, bene wabo bamaze guhura, ariko arabibwira, yababwiye ati nimuhumure ntimugire ubwoba. Bagize ubwoba bibwiye ati jewe ivyambaye ko vyose vyambaye ko kugira ngo Imana ibategurira agakiza, ibategurira ubutabazi. Je ndabitangira imbere. Haleluya. Ariko ndakunda abantu b'Imana ntaho babona icyago nk'icyago, ahubwo icyago babona ko ari opportunity yo kugirirwa neza n'Imana. Kuko wihanganira mu bigeragezo wese, impera irahari ku Mana. Haleluya. Umuntu wese yihanganira mu bigeragezo, hari impera mu Mana. Amen. Yosefu uravye aho yagera hose, no muri prison amaze gufungwa, yashitse atoneshwa n'umukuru w'ibohero, kuko yari afise igikundiro kidasanzwe. Rero umuntu yubaha Imana, umuntu atagira ugwiri mu mutima, umuntu yamana akanyamuneza, umuntu yamana amahoro, agira igikundiro imbere y'abantu, kuko Imana imusiga igikundiro cyayo. Ahageze hose agatoneshwa nayo. Haleluya. Murumva rero bantu b'Imana, kubika inzikira mu mutima n'ubuhombe kuri wewe. Haleluya. Kuko igihe cyose we wuzuye amahoro n'umunezero, bituma Imana ibana nawe kandi ikagutwikiriza ikiganza cyayo, ukagira faveur ahantu hose ugeze. Haleluya. Yosefu yagize igikundiro aho yagera hose. Kwa Potifari yagize igikundiro, muri prison agira igikundiro, ashitse ibwami agira igikundiro imbere y'umwami, aravuga ati nta wundi muntu numwe yoshobora gukora ibi bintu yagiye guhishurirwa. Haleluya. Ari umunyamahanga. Murumva rero ko Imana ntitoranya ku butoni. Imana abayubaha bose ibagirira neza. Haleluya. Ibagirira neza. Yosefu ahabwa umugisha n'Imana kubwo kutabika inzikira, kubwo kubabarira, kubwo kutabona ibintu urumva ingene ibintu by'Imana, abantu b'Imana reka tube tuvyinjiramo gose, tuvyiyumvire ko. Urumva Yosefu ntiyigeze abona ibyago bimushikira ko hari ibyago,
ahubwo yabona ati aha niho Imana, niyo nzira Imana yemeye kunshishamo kugira ngo nshitse aho igomba. Urumva Yosefu ntiyigera abona ibibi. Urumva abwira na bene wabo, yababwiye ati no, ntimubabare, ntimugire ubwoba, ati Imana kubona ivyemeye, yarabonye ko mu gihe nk'iki muzoba munkeneye, yarabonye ko mu gihe nk'iki muzoba muri mu vyago kandi wo kubatabara atawundi ni jewe. Ariko udafise amaso abona, yaca avuga ati ubu nanje c'est l'occasion yo kubihora ikibi mwankoreye. Ariko yavuze ati no, iyi niyo nzira Imana yatoye kubatabara kugira mutabara ntimuhone. Bantu b'Imana, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana, nukuri tube dusoma ijambo ry'Imana, turyinjiremo, turisesangure, turimediteko, ntituve kurisoma turengana. Hama ibyo tubona natwe bitwigishe, ibyo ducamo ntitumenye ngo ni icaga Imana iturungitseko, ahubwo tubone ko ari opportunité yo kududwa iyindi ngazi. Rero Imana yo mwijuru ibampezagirira. Mana y'urukundo, ndagushimira kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe urariherekeza iminsi yose kugira ngo rikomeze abana b'Imana. N'ubu ndasenze rikomeze abariko baraca mu bibazo, ntibabone ko ari icago kibabayeko, ariko babone ko ari opportunité yo kugirirwa neza nawe. Data ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose gikomeze kuba icawe, mu izina ry'umwami wanje Yesu senze nizeye ko vyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.